Ibikoresho vyo mu nzu bigizwe n'imatera, amafaranga n'ibindi ni bimwe mu vyibwa cane ku mutumba wa Rurambira, agacimbiri mutukura muri komine Vugizo. Iruhande y'ivyo abanyagihugu bavuga ko n'imirimo itorohewe, aho ibitoki n'ibindi bitegwa abo basuma batabigera umutwe. Abanyagihugu bo ku mutumba Rurambira baganiriye na RPA bamenyesha ko batangazwa no kubona abakora ubwo busuma badasiba gufata mw'itonga ariko ntibahanwe. Ibiheze bigatuma abanyagihugu bibaza ko abo basuma bakorana canke bakingirwa ikibaba n'abategetsi baho. Abanyagihugu bo ku musozi wa Rurambira turatangazwa n'ububisha bugize iminsi bera ku musozi wacu, nk'ubusuma bwo mu nzu n'ubusuma bwo mu mirima. Nyene abakora ubwo busuma barazwi bagafatwa mugabo ntihagire igikorwa. Ivyo vyose n'abategetsi bo hejuru barabifisemwo uruhara, na cane cane nk'ikoraniro Buramatari arongoye intara ya Makamba yaremesheje, aho yahamagariye abenegihugu ababwira ati bararire imirima yabo ngo kuko ngo umusuma bamufashe wewe ngo nta burenganzira bafise bwo kugira ngo bwo guhanwa, kuko ngo niba wamusuma ngo afashwe uzozibona ngo ejo ngo arekuwe ngo akongera ngo kugusanga ngaho. Vyababaje mbere n'abenegihugu. Ibintu aho bigeze ubu, abo banyagihugu basaba ko abajejwe intwaro botangura guhana abakora ubwo busuma mu ntumbero yo kuzitira ngo ntihahave haduka ingeso yo kwihanira narirya ababukora basanzwe bazwi. Bamwe bagasaba umukuru w'umutumba ntaco ariko arakora, kandi abafatwa na cane cane barazwi. Haravugwa na cane cane uwitwa Nibitanga batazira Butanga, hakavugwamwo n'uwitwa Pascal. Abo bose barafatana umutunga mugabo ntibahane. Twese twosaba nuko kuva ku nzego zo hasi zirongoye umutumba gushika hejuru yuko ivyo bintu vyohagarara ata kwihanira kuraba. Kuri iyo myidogo mu rugende rwa RPA ntiturashobora kuronka n'imenya Desire arongoye umutumba wa Rurambira, cyo kimwe na Dusengimana Diomede musitanteri wa komine Vugizo, kugira bagire ico bashikirije kuri uko kudahana abo bagizi ba nabi.